abarundi twarahagurutse ni ukuvuga mu bihumbi 2040 Uburundi gitegerezwa kuba ari igihugu cifashe, 2060 gitegerezwa kuba ari igihugu giteye imbere. Ivyo ntibishoboka mu gihe twese abarundi tutahagurutse. Ni ukuvuga rero twebwe twamaze guhaguruka, umwe wese aho ashoboye. Ubworozi bw'inkoko, ni ukuvuga inkoko rero ku bantu batabizi, ushaka gutera imbere bisabwa yuko uziha amazi meza, pana gufata ibintu vy'ibiziba ngo uriko uraha inkoko. Uraziha amazi meza kandi yo mw'irobine. Nibaza yuko muriko muraraba kariya n'akantu inkoko zinyweramwo amazi, kandi inkoko zitegerezwa kugaburirwa indya nziza, apana vya bigori biboze uvuga ngo biraboze, ngo ibi ngo nivyo guha inkoko. Oya, sivyo guha inkoko. Turiko turabikurikirana rero, inkoko zisa neza cane, urabona ngene zubatse. Aha twahagurutse atara kandi Imana yiteguye kuduhezagira. Aha twafashe urugendo tugiye mu bihumbi 2040, nitwahashika duca dukomeza no mu bihumbi 2060, maze twese dutere imbere. Nuko Imana iduhezagire twese. Urabona ko twatanguye, aha dutegerezwa kuziga runo ruhongore. Aha twatanguye kandi intango burya niyo igoye. Aha anyi ibintu turabirembeje, inkoko ni nyinshi. Turavye ku ntambwe tugezeko muri 2040, vraiment tuzoba twateye imbere.